dawa twese uvyagiye mu ijuru, turagukengurukiye cyane mukama, turagushimiye cyane nyagora ku ngoma, turagushimiye cyane rutare rw'ubuzima bwacu, turagushimiye cyane gahimbare kacu, turagushimiye cyane munezero wacu, turagushimiye cyane rumaranimba, turagushimiye cyane muganga w'amagara yacu, kubw'iyi ngabirano y'ubuzima dufise twebwe abahungu n'abakobwa bawe. Tugushimiye kuko uri Imana mutananirwa, uri Imana mudahemuka, uri Imana neturuye, uri Imana mugira neza, uri Imana mushobora byose. Nuhabwe icyubahiro kuko ibyo wadukoreye ni byiza, ko nawe watubwiye turi bazima, ko waduhaye umugisha wo kubona uwo munsi wa gatandatu mushasha. Hariho n'indi migisha myinshi dutegekaniriza ubuzima bwacu, kuko tuzi ko umutima uri mu icyaha winuba. Turagusabye duhe umugisha wo kugira impinduka, umugisha wo kubohoka ku byaha, umugisha wo gusaba imbabazi, umugisha wo kwisuzuma tukisubirako, tukisobanukirwa, tukaba batebwe kugira ngo tugabanye ibicumuro. Turasabye ngo amaraso meza ya Yesu Kristo atweze rwose, kugira ngo ashobore kudutandukanya n'igisokuru kibi, adutandukanye n'imikoshi y'ubwoko bwose, adutandukanye n'imibabaro y'ubwoko bwose. Amaraso meza ya Yesu Kristo naciyorora ubuzima bwacu, yimire kandi amiminure buri shetani yose idigadiga imibiri yacu ikaduteza ibikozasoni. Imbabazi zawe Yesu nizibe kuri twebwe, urukundo rwawe Yesu nirudutwikire, amahoro yawe Yesu nadutwikire, umugisha ukomoka iwawe turawakiriye, umugwiza ukomoka iwawe turawakiriye, igikundiro gikomoka iwawe uyu munsi turacakiriye, ubudahangarwa bukomoka iwawe turabwakiriye. Turasa akavuyo, turasa imibabaro, turasa icangiro, turase gutabwa, turasa agahinda, turasa intuntu, turasa ubugumba, turasa agacinyizo, turasa ibirozi, turasa ibigwaragwara. Mutima w'Imana kaza, kugira ngo mu buzima bwacu, ubwo tubayemo no mu bidukikije, duhabwe umugisha wiyongere ku wundi, duhabwe umuco kaza, kugira ngo ibitagenda neza bigende neza kaza. Turaguhamagaye nuze wibanire natwe.
ngwino duhe ubwenge bwo gusoma tugatahura, ngwino umurikira ubuzima bwacu buve mu gahinda wishe mu gahimbane, ngwino ubohora ubuzima bwacu buve mu bukene buje mu butunzi, ngwino ubohora amarangamutima yacu ave mu mubabaro aje mu munezero, ngwino ubohora ingingo zacu zive mu kugoyagoya zije mu gukomera, ngwino umurikire ubuzima bwacu tuve mu gukenyuka, tuve mu kugorwa, tuje mu guhigwa, kurambana itoto n'itotari. Urakoze ko wemeye kuza kubana natwe muri uku kuri kw'ijambo ry'Imana. Turakwakiranye ugweze, tukwakiranye ubwizigirwa, tukwakiranye akanyamuneza, kandi tuzamuriye amashimwe Imana yemeye kuza kubana natwe kuri iki gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwatwe bw'ubwoko bwayo. Mu izina rya Yesu Kristo Mana mutima mweranda, turakengurutse ibyiza byose tuje gukura muri iri zamu ryo guhugura, kumugurura, kwigisha ubwenge bwacu, amarangamutima akavugwa ibikomere bitandukanye. Amen. Tugire Kristo, murameze neza. Ndabaye ikaze muri uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana dukuza ko bikaduhindurira amazina nk'uko byabaye kuri Yakobo. Tugeze mu nyigisho muri iri zamu, tugeze mu nyigisho y'amajana 36. Turacaye muri Samueli wa kabiri ikigabane ca 14. Murazi ko ejo twabonye ubundi Samueli wa mbere ubona Dawudi agwana intambara z'umubiri, ariko Samueli wa kabiri iruhande yo kwima ingoma y'ubwami, Dawudi aragwana n'amasato yo mw'isi bitagaragara. Zimwe mu ntambara yagize, murazi ko yagize intambara yo kwiyunga n'Abaramu ngo agiye kubasuhuza, bagaca basuzugura abasuku biwe, bakaba mu bwanwa, bakabatabagura kw'impunzu. Izindi mu ntambara yagize ni ingeso mbi n'ibisokuru bibi byakurikiye abana biwe, ushikaho umuhungu yabyaye ku mugore umwe asambanye umukobwa yabyaye ku wundi mugore, kandi babizi na nyuma ko ari bashiki n'abasaza, Amunoni na Tamari. Abusalomu bikarangira yishe mwene wabo kubw'ico caha co gusambanya mushiki we. Ubu rero tugira tuje mu rugamba rwa Dawudi atakaje abahungu babiri, umwe arapfuye aramuhambye, undi nawe arahunze kubera boca bagira ingereko yindi bakamwica. Abusalomu ahunga. Yowabu mwene Seruya amenya ko umutima w'umwami witwararitse Abusalomu. Yowabu n'umukuru w'ingabo za Dawudi. Yowabu atuma uwuja i Tekowa kurondera umugore w'umunyabwitonzi, amubwira ati, ndagusabye wigire nk'uwuri mu kigandaro, wambare impuzu zo kugandara, ntiwisige amavuta, wigire nk'umugore amaze igihe kirekire agandariye uwapfuye.
hanyuma ugende kuraba umwami uvugane nawe muri ubu buryo. Yowabu aca amutamika amajambo uwo mugore w'Itekowa agenda kuvugana n'umwami. Ashitse arunama akubita inkoro hasi avuga ati, nkiza se mwami. Umwami amubwira ati, namaki. Nawe avuga ati, ni by'ukuri jewe ndi umupfakazi, umugabo wanje yarapfuye. Inshoreke yawe yari ifise abahungu babiri, uko ari babiri baraniganiye mu gahinga, habura uwo babanguranya. Umwe akubita uwundi aramwica. None he, umuryango wose wahagarukiye inshoreke yawe, bavuga bati, duhe uwo yishe mwene wabo, tumwice kubera ubuzima bwa mwene wabo yishe, tuzimanganye na samuragwa. Bazoba bazimije gutyo ikara nari nsigaranye, ntibasigire umugabo wanje izina canke agasigarira kw'isi. Umwami abwira uwo mugore ati, igira imuhira iwawe, ngiye gutanga amategeko akwerekeye. Umugore w'Itekowa abwira umwami ati, icaha kirakangwa ko twe n'umuryango wa databuja mwami. Umwami n'intebe yiwe umwami n'intebe yiwe ntikikabahame. Umwami avuga ati, uwuzosubira kubikubwira uramunzanira, nazosubira kugukorako. Uwo mugore avuga ati, ndagusabye mwami, wibuke umukama imana yawe, kugira ngo uwujejwe guhora amaraso ntabandanye yica, wave yica umuhungu wanje. Umwami avuga ati, ndarahiye umukama muzima, nta gashatsi na kamwe k'umuhungu wawe kazokorokera hasi. Uwo mugore avuga ati, kundira inshoreke yawe ishikirize ijambo databuja umwami. Umwami avuga ati, rivuge. Uwo mugore avuga ati, none ni kuki wagiriye umugambi nk'uw'igihugu c'Imana, ko n'ijambo umwami ahejeje kuvuga ryerekana ko ameze nk'uwagiriwe n'icaha, kuko umwami atagarukanye uwo yaciye. Niko tuzopfa nta kabuza,
kandi kurya kw'amazi aseseka hasi ntibayore. Imana ntishaka kwaka umuntu ubuzima, ariko yararinganije imigambi ngo uwaciwe ntagume ari igicibwa kuri yo. Ubu rero ko naje kubwira databuja umwami iryo jambo, nuko abantu banteye ubwoba. Hanyuma inshoreke yawe yibwira iti, ese icompa nkavyiganira umwami, kumbura umwami yorangura ijambo ry'inshoreke yiwe, nkako umwami azokwemera akura inshoreke yiwe mu minwe y'umuntu arondera kudukura jewe n'umuhungu wanje mu ntoranwa y'Imana. Inshoreke yawe yibwira iti, ese iri jambo rya databuja umwami ryoba irihumuriza, kuko databuja umwami ameze nk'umumarayika w'Imana, kugira ngo yumvirize aheze atandukanye iciza n'ikibi. Mukama Imana yawe nahorane nawe. Umwami yishura uwo mugore avuga ati, ndagusabye ntumpishe ikintu na kimwe mu byo ngira ndakubaza. Uwo mugore avuga ati, ndagusabye uvuge databuja umwami. Umwami avuga ati, ubwo ukuboko kwa Yowabu ntikuri kumwe nawe muri ibyo byose? Uwo mugore yishura avuga ati, ndarahiye ubuzima bwawe databuja mwami, nta n'umwe yoshobora guhindukiriza iburyo canke ibubafu ibivuzwe na databuja umwami. Nkako n'umusavyi wawe Yowabu yantegetse atamika inshoreke yawe. Ayo majambo yose umusavyi wawe Yowabu yagize ibyo kugira ngo ahindure intumbero y'ibyo bintu, ariko databuja n'umunyabwitonzi, afise ubwitonzi nk'ubw'umumarayika w'Imana, kugira ngo amenye ibiba kw'isi yose. Umwami abwira Yowabu ati, ngira ndangure ico wasavye, genda ugarukane uyo musore Abusalomu. Yowabu aca arunama akubita inkoro hasi, ahezagira umwami. Yowabu avuga ati, jewe umusavyi wawe ndamenye uyu musi ko wantavye ryiza databuja mwami, kuko umwami yaranguye ijambo ry'umusavyi wiwe. Yowabu arahaguruka agenda i Geshuri, agarukana Abusalomu i Yerusalemu. Umwami avuga ati, nagende imuhira iwe ntakambone mu maso. Abusalomu agenda imuhira iwe, ntiyabona umwami mu maso. Nta muntu n'umwe muri Isirayeli yose yari mwiza kandi yahayagizwa cane nka Abusalomu. Kuva mu bworo bw'ikirenge gushika hejuru ku mutwe, nta gahonzi yari afise. Iyo yimosheje ubona ko yama yimosha uko umwaka utashe, kuko umushatsi wamuremera yarawumosha akawupima ukagira uburemere bw'amashekeri 200 ufatiye ku rupimo rw'umwami. Abusalomu yavyaye abahungu 3 n'umukobwa umwe yitwa Tamari. Abahungu 3 n'umukobwa umwe yitwa Tamari yavuye aba umugore aryoheye ijisho. Abusalomu amara imyaka 2 i Yerusalemu, kandi ntiyigeze abona umwami mu maso. Abusalomu atumako Yowabu ngo aze amutume ku mwami, ariko aranka kuza iwe. Abusalomu asubira kumutumako ubugira kabiri, aranka kuza. Hanyuma Abusalomu abwira abasuku biwe ati, rabe umurima wa Yowabu uhereranye na gwanje. Mugende muwuturire.
abasuku ba Abusalomu baraturira uyo murima. Hanyuma Yowabu arahaguruka agenda kwa Abusalomu amusanga imuhira kabyonze. Abwira ati ni kuki abasuku babaturiye umurima wanje? Abusalomu abwira Yowabu ati nuko nari nagutumye ko nguze ndagutume ku mwami. Mubwire uti ni kuki navuye i Geshuri, ryari kumbera byiza ngumyeyo. Ubu rero nshaka kubona umwami, akaba hari icyaha kinyagira, arashaka nyice. Yowabu agenda iwe umwami arabimumenyesha. Umwami ahamagara Abusalomu ngo ashike imbere y'umwami, arunama akubita inkoro hasi imbere y'umwami. Umwami acagwa mu nda Abusalomu. Urumva iyi nkuru ya Abusalomu na se inyuma y'ukwica Amunoni kuko yasambanije Tamari mushikiwe. Umva ko no mu bana yabyaye abahungu 3 n'umukobwa umwe mwitwa Tamari, kandi abakobwa mwiza. Abusalomu yaciye ahunga. Mugabo Yowabu abona ko umwami ababaye, umwe yamuhambye uwundi yagiye atamubona. Yowabu aciye yiga umugambi kuko itegeko ry'Isirayeli ryemera ko Abusalomu yogaruka. Yowabu aciye yiga umugambi w'uko ugene yogera ku mwami, yemeza umwami, umwami yisange yarahiye. Umwami yavuye abimenya ko ari ubwenge bwa Yowabu, yigishije umugore amubwira ati utwana twanje twaragwanye, kamwe kica kandi umupfakazi. Uwundi aca arapfuma, anamubwira ati nibamufungure bamuzane, uwo muryango ntuzokwibagirana. Bwavu urabibona ko ari umukuru ntiwaza ngo ababizi, ariko nawe mugarukanye ingaruka mbi, ko ico bakoze ni kibi cyangwa n'Uwiteka. Imana ntishaka ko wikorera icyo utari bukorera abantu. Murabona ko Abusalomu ageze ku rwego rwo guturira n'umurima w'umukuru w'intwazangabo z'umwami, ngo yase kumwitaba. Twizere ku mugumuko wa Abusalomu. Bavuze ati bwira data wari gupfuma umugumisha i Geshuri, akumuzana ngaho atazokubona. Umukuru w'intwazangabo Yowabu arabibwira Dawudi. Dawudi ati mumpamagare. Bararamukanya. Aha nagira ndababwire ibyago biratangwa. Umugumuko wa Abusalomu. Ibyo biheze Abusalomu yironderera umukogoteye, amafarasi n'ingabo zigizwe n'abantu 50 zigenda ziruruka imbere yiwe. Abusalomu yama abyuka kare agahagarara iruhande y'inzira ica kw'irembo. Igihe cyose umuntu yaba afise urubanza akagenda ngo umwami amucire urubanza, Abusalomu yaca amuhamagara akamubwira ati va uva mu gisagara. Iki avuze ati umusuku wawe ava muri kimwe mu bisata by'Isirayeli. Abusalomu yaca amubwira ati raba urubanza rwawe ni rwiza kandi ruratunganye, ariko nta n'umwe azokumviriza ku ruhande rw'umwami. Abusalomu yavuga ati ninde azongira umucamanza mu gihugu? Umuntu wese afise urubanza ashaka kwitwa aje iwanje
nomutunganiriza kandi iyo umuntu yegereye akamwunamira yaca aramvura ukuboko akamufata agaca amugwa mu nda. Abusalomu yabigira gutyo abantu bose b'Isirayeli baja gucisha urubanza bigatuma Abusalomu yigarurako imitima y'abantu b'Isirayeli. Murumva ko mw'ibanga ahagaze kw'irembo agakubita kudeta se ari indani mu kirimba akigarurira ko abantu mu kubagira utubaryoshye. Imyaka 40 iheze Abusalomu abwira umwami ati ndagusabye undeke ngende i Heburoni kurangura indagano naraganiye umukama nkako jewe umusuku wawe naraganye indagano igihe nari Geshuri muri Aramu vugani nukuri umukama niyangarukana i Yerusalemu nzokorera umukama. Arabesheka. Umwami amubwira ati genda n'amahoro. Abusalomu aca arahaguruka agenda i Heburoni. Mwibuke ko ari hamwe se yatangura gutwarira imyaka 7. Abusalomu atuma abatatsi mu bisata byose by'Isirayeli avuga ati nimwumva ijwi ry'inzamba muraheze muvuge muti Abusalomu arabaye umwami i Heburoni. Abusalomu aragenda ari kumwe n'abagabo 200 b'i Yerusalemu batumiwe bagenda ataco binona kandi ata kintu na kimwe bazi. Igihe Abusalomu yariko arahereza imbago atumako Ahitofeli. Munyagiro umuhanuzi wa Dawudi wo mu gisagara ca Gilo. Umugambi mubi urakomera abantu bakurikira Abusalomu baguma bongerekana. Uwo muhungu rero yongerekeranije abamukurikira akubise kudeta se Dawudi. Iruhande yuko yamuviyoreye umukobwa, iruhande yuko yamwiciye umuhungu, nyamungu yamuviyoreye umukobwa. Imana ntiyigera ishaka ko ico dukoze tugikora kubera favere y'ico turi, ariko irashaka ko ico tugikoze tugikora kubera favere yuko imenyekana. Ikinyoma ca Yowabu mukuru w'intwazangabo n'urya mugore vyataye Dawudi mu rudubi. Ntiyamenya ko Abusalomu yakamugarukana yapfuma umugumizayo kandi Abusalomu nawe yarabivuze. Mumva hageze ku rwego rwo gutonda kw'irembo agatangira abantu bagiye ibwami. Biteye ubwoba. Ariko rero nawe biteye ubwoba, uyu mugumuko wa Abusalomu bizorangira Imana ihoye se kubera umutima w'ubutungane. Ntimugatinye ibavogera mu ruhanga. Ariko nejo bundi nazoba umwana wawe ukabona yakwankiye, ntuzokwibaze ko gukorera mu bishobisho aribyo bizotuma umwana wawe ariko akononekara. Umwana yanse, umwana agumutse, umwana yigoye yitwaye kutariko,
ufata umwanzuro kumuhuza n'itegeko. None rero Imana iha umugisha ubuzima bwacu, iduhe umugisha wo kumvikana n'abo twabyaye, iduhe umugisha wo kumvikana n'abo tuyoboye, iduhe umugisha wo kumvikana n'abatuyoboye. Imana iturinde umubabaro Dawudi yagize, iduhe umugisha n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Amen.